Amazina yanje ni Muhorakeye Ghislaine, nkaba ndi umuyobozi wa koperative Gigi Beaty saloon, ikaba ikora ibijanye no kuryohora ubwiza bw'umukenyezi nko mu maso canke mu mishatsi no ku maguru. Ikindi turatanga formation ku bajene bifuza kumenya umwuga wacu. Ubwa mbere tutararonka financement ya PAEEJ nta bikoresho bikwiye twari dufise, ntitwari dufise naho dukorera. Ariko tumaze kuronka financement twararose ibikoresho bikwiye, turaronka n'inzu dushobora gukoreramo. Twatanguye turi babiri ariko ubu turi bane. Kare kubera ataho twari dufise dukorera, twakora nyene bivanye n'umuntu akuze akaguhamagara, twaronka amafaranga make cyane ataco yo gushobora. Ariko ubu kubera dufise adresse aho badusanga, turonka amafaranga menshi yisununura. Kare sinarinzi gukoresha ibi vyuma PAEEJ yaduhaye, ariko uwo munsi ndashobora kubikoresha umukiriya akagenda aryohewe. Uwo mwuga urantunze, ndashoboye kwibeshaho ku mafaranga avuye muri uwo mwuga, ndashobora kuriha PAEEJ mu mafaranga nkuye ngaha nyene mu mwuga. Intambamye duhura nayo nuko amatara ashobora gushika abakiriye kubera ata groupe dufise, ntidushobore kubatunganiriza ivyo bifuza. Turashaka kugera kure ku buryo n'uzova mu mahanga azoshobora kuvuga ati ndashaka kuja gusokoza muri Gigi Beaty saloon. Urwaruka ndarutumirira ko rwoja mu mugambi wa PAEEJ ku bafise ivyo bashaka gukora ariko batagira umutahe. PAEEJ iratanga imitahe. PAEEJ ndayishimira cyane ku mutahe yaduhaye, nkongera nkashimira n'abadutwara muri intara yacu, baradukurikirana cyane, turabashimira.